nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, jewe nitwa Muhwanya Jeremie, nkaba nahoze ndi mugwizatunga mugabo amagara yaranyankiye, kandi mwahora mumbona mu manama akomakomeye. Nyamara ubu naramugaye hamwe na mutamukazi w'iwanje, we ntakivaho. Twaragiye kwivuza mu gihugu co hanze, tujana n'abana batatu baduherekeje bazi ko tutazogaruka, baratuvura turaronka kamitende, ubu hariko harahira imyaka 3 dufise agahengwe. Harabaye rero ikiganiro i Bururi kuri stade, baranyakiriye ndavuga ibingoye. Ishirahamwe Mugisha n'iry'abana biwanje baraduhaye inzu kugira dushobore kuyidandaza, dushobore kwishura amadeni twafashe mu gihe twagenda kwivuza. Kandi iyo nkuru nyiramwara yumvise ko baranyakiriye, abavugizi bawe niho bari bari. None nyene icubahiro mukuru w'igihugu, ubutungane buri ngaha. Ni hamwe nyene bavuga ko amasizi y'umugabo ava kure. Narayereye mu maso sinkibona, banyuriza amayesikariye ngira gute, biranga. Uwanguriye iyo nzu yampaye miliyoni 70, n'isheke y'imiliyoni 170. Iyo sheke ndayifise ngaha. Barahava rero twabonye ko byanse, nditura iperereza kuko iyo muntu yavuga ko akora mu iperereza. Kandi ariko ndavuga nawe nyene yo bari ngaha n'umusumye w'urusaku. Iperereza rirabibona rirangira amatohoza, iperereza Imana irakarihezagira. Barafata dokima z'ubuguzi ahantu twagirira amasezerano ku miliyoni 200. Acagenda hindura ayo masezerano ahashira miliyoni 400. Ndabifisa ajya mu ntashanya ngaha arabifisa. Afata izo miliyoni 200 agenda akoresha dokima yindi y'imiliyoni 80 neza. Aca yiruka ndi mu bitaro namaze ukwezi ndi muri semuseka, aragirisha transfer byose birahera. Ngeze kuva mu bitaro kugenda kuraba ko y'amahera yagiye kuri konde, usanga nguye konte yugawe mu bihumbi 2016. Ibanki yarandikiye sentare, ndabifisa ibabwira yuko iyo konte ko yugawe muri 2016. Sentare yarandikiye notere arishura kubwo buguza bwaniye ko bwaciye mu nzira zitarishe. Ntude BHB irandika ivuga yuko izo sheke ziravuga ko yampaye kwari ububeshi, imwe ko ari we yayifatiye y'umuriyoni n'iyindi y'ibihumbi 80. None nyene cubahiro mukuru w'igihugu, wagerageza kandi abanyagihugu turagukunda. Yamara hari bidashoboka. Ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa. Byukuri bukwiye kuvugwa. Uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo agiye gusubiza iyo titere itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2023. Barasinya muri sentare nkuru kurudape imbere ya procureur, arandika ari kumwe n'umushinga manza wiwe ko agiye gusubiza iyo titre itariki 11 z'ukwindwi 2023. Ngize bagenda kumushikiranganje hahora yanyakiriye akambwira ati mbe Muhwanya we uronderika tije ngo murenganure, ati byawe narabibonye, ati yamara genda kwa procureur ashire ibyo bintu mu ngiro. Ntibyakunze. Nyene cyo mukuru w'igihugu, icyo wumfasha idosiye ngije ujya mu ntayifise. Iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene ahantu kubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso, ndayizererana. Ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya. Mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe. Uyo muzi Bururi abambonye bavuze bati Mutama, bati ikibazo cyawe kirakemuwe. None nyakuba yani cyubahiro ndenganura, fisa amarira menshi cyane. Basubiye titere procureur ashire mu ngira ibyo bintu, ubu yaraburanye sentare zikamweza kubyica.
ubu rero yashize agatima mu ntuze ngo bigiye muri civile aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya carapfuye nibyo murakoze nyandicare mukuru w'igihugu Procureur General ngaga yego ari ngaga reka yishimye Procureur General de la République ni neza uco mubwira procureur kandi niwe marinda uzoca unyandikira message inyuma y'indwi ubonye bitarahera uzoca unyandikira kuri WhatsApp bishikire ntanje nibaritse minisitiri arabyumva ngaho nicariho cane murakoze cyane